Shalome bakundwa ba Kristo, turabaye kaze kuri ikiganiro. Ku mazina nitwa Nduwimana Jonas, turashima Yesu. Ikiganiro twagomba tuganire umujene w'umuhungu yo kwifata gute. Umujene w'umuhungu yo kwifata gute muri iki gihe turimo, yotegura ubuzima bwiwe gute. Ico nico kiganiro twagomba tuganire. Urashobora kwiyumvira ati mbe ndi umujene notegura akazoza kanje gute, ndi umujene notegura ubuzima bwanje gute, notegura umuryango mwiza gute. Gutegura umuryango mwiza ni ikintu ubamwo ukanasenga Imana kugira Imana ikwereke icerekerezo wocamo, kuko abahungu b'iki gihe benshi ibyo barimo ntibariko barabitahura cyane, ntibariko baratahura cyane, kuko ubuzima umujene urabamwo ubu nibwo buzima uzoba mu myaka 50 urimo. Ariko iyo buteguye neza uba mu buzima bwiza, kuko abajene bariko barabona gusambana ko arico kintu ciza cyo kwinezereza. Ariko umenye inyuma yo gusambana hariho ubundi buzima, hariho ibintu uzobamwo. Ejo bazoshobora gushibuka nasaza ukicuza impamvu wabaye mu buzima bw'ubujene ukonona ubuzima bwawe, kuko gusambana n'umukobwa nibyo urashobora gusambana n'umukobwa ukabona ko ariko kwinezereza kwawe, ariko nta musaruro mwiza uzobonamwo atari ukona urupfu. Ugucura nimba gatanu bavuga ngo badata bakoze ibibi ngo ntibagihari, ngo ariko ngo byabasubiyeho. Mwene data ibyo ukora ubu nibwo buzima uzobamwo ejo, kuko umurundi niwe yigeze guca umugani ngo agakoni uzitwaza mu busaza ngo ugacakira kare. Mwene data agakoni uri kuraca ubu niko gakoni uzosindagiza ejo hawe hazaza. Mwene data ntupfishe ubujene bwawe ubusa, ntukabupfishe ubusa, ahubwo ubujene bwawe bubyazemo umusaruro uzobamo ejo cyangwa hirya y'ejo, n'umuryango wawe ukabaho wishimye. Gakonona ubuzima bwawe, ahubwo ubuzima bwawe utegure neza kugira Imana ishishikane gutegura inzira yawe uzojyamo ejo mu myaka 30 50 yawe. Nibwo buzima ukwiye kubamwo, reka gupfisha ubujene bwawe ubusa. Nivyo amarezo sosio y'iki gihe ariko atwara abajene cyane, ariko abajana mu ihonera abajene bose, kuko uragenda kuri YouTube, Facebook ukabona umukobwa ukamwifuza, ubuzima arimo ntabwuzi. Urashobora kumubona ukabona ko ari umukobwa kumbe ayihese mw'impemu mbi, nawe ugacufata ukamuha umwanya, ujya mwanya uri kuramuha uri kupfisha ubusa atari kugudana karambara. Wa mujene usenga Imana, usengera urugo rwawe rurahari. Iyo ufashe izamu ugasenga Imana iraguha urugo rwawe, kuko iki gihe turimo ni gihe Satani ariko akoresha abajene cyane. Satani akakoresha ikintu abajene ariko arabakoresha ibintu cyane kugira abajene abononera ubuzima bwabo. Reka guhurumbira abakobwa bavyibushe cyangwa se abonze, ahubwo wari ukwiye kugirana ubusabane n'Imana, ugasenga Imana kugira Imana ishishikare igira iki, ishishikare kugirira neza, ishishikare ikuzigama, ishishikare kuzitirira, ishishikare itegura ubuzima bwawe. Reka kuba mu mwanya wo gusambana, ahubwo ba mu mwanya wo kwegera Imana, usenga Imana kugira Imana ikugirire neza, kuko Imana ikugiriye neza irakugirira neza, abantu bose bagatangara. Imana igutabaye abantu bose baratangara ubujene bwawe, baratangara. Ubu dufite turi iki gihe cyane abajene bari kwakoshwa cyane n'abamama. Abamama bafise amahera bisha abajene cyane, bakabaha amafaranga yabo basambanye. Ariko wa mujene fata umwanya usenga Imana, reka konona ubuzima bwawe. Abajene muhunga icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni kibi, icyaha cy'ubusambanyi ni gihera, icyaha cy'ubusambanyi mugikoze abana babazuguma bakijyako n'abuzukuruza bawe bakijyeko. Mwabajene bamwe gusabana n'Imana, yani gusabana n'Imana, mube mu buzima bw'Imana, mube mu buzima bwo gusenga. Ubuzima bwo gusenga buraryoshe, wegera Imana cyane, Imana nayo ikugirire neza. Reka kwishinga abamama ngo baraguha amafaranga musambane nabo. Mwabajene mu buzima bwo gusenga, reka guhurumbira abakobwa, reka guhurumbira ibihenda amaso. Ibihenda amaso ni byinshi. Mwabajene mube hafi y'Imana, Imana nayo izobatabara. Muri ibi bihe turimo ayiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri ikiganiro ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu, menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri ikiganiro. Mbiga wowe ufise icyo baza, twandikire cyangwa duhamagare kuri 671811715. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika ikiganiro. Ntukikwe n'amahirwe, ikiganiro gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.